tuzi yuko ibintu byo gufungura kenshi usanga bifite ibintu bijyana umuntu iyo aguze umucopo awujyana n'iki awujyana aha hariho ifiriti arizo zijya mubona hariya hariho uburobe aribwo abandi benshi mu kirundi bakunze kwita ubuswage ibyo byose birahari yego muri zone ya Bwiza yahoze ari zone Bwiza ubu ni quartier Bwiza aho twaje kuyaga n'abasanzwe bakora akazi kukotsa inyama zikundwa cyane bita imicopo. Inyama z'imicopo nk'uko ubusanzwe abikora Ciza Emmanuel yabitubwiye cyangwa aza kubitubwira nuko ari inyama zidakorwa mu bitungo bya byose. Umucopo ukaba ukorwa mu bwoko bubiri bw'intungwa, ukorwa mu mpene ni byiza cyane ariko n'intama nayo nyine nta kibazo biba bimeze neza. Ku inka ntibishoboka, inka ntibikunda cyane n'ingurube nyine ntibishoboka. Bishoboka mu bwoko bubiri bw'intungwa, impene, intama, ibyo birashobora gukunda. Ni kubera iki mu zindi nyama z'ingurube canke z'inka bidakunda bikunda gusa ku mpene cyangwa ku ntama? Ingurube ntibyokunda kuko ingurube ni igitungwa kigoye kandi n'igitungwa kiba gifite amavuta menshi kandi namwe murabizi murabibona. Inka nayo urabona inka n'intungwa nini kandi n'intungwa iguma cyane. Rero yokeje ku mucopo ntibyokunda yo bikumye cyane nta muntu ushobora kuyifungura. Mbega imicopo itegurwa gute? Imicopo bayikata gute? Imicopo igugwa gute? Mbega amaze igihe kingana gute akora kano kazi? Abakiriya arabaronka? Mbega birashika imicopo ikarara? Inyishu z'ivyo bibazo byose n'ibindi byinshi tubihabwa na Ciza Emmanuel asanzwe akora ako kazi ko kotsa imicopo ngaha mu Bwiza. Oya ibintu bijye n'ubuhingwa waramenyereye gukora nta munzane bishirako. Oya urumva uragereranya ukaraba uti zizoba zingana, uragereranya kandi zo zigategeza kuba zingana bivanye n'uburambe ubikoze mu kwera akazi tugakoze iminsi myinshi. Yego aka kazi kawe bivuze neza ugakoze imyaka myinshi. Nk'ubu umaze imyaka ingahe ukora imicopo? Imyaka hari igihe bishika mba ntayibuka neza ari kirarenga muri 15 kuduka. Hanyuma iyi micopo ko tuzi hariho abotsa amabrochette abandi bakagira inyama zitandukanye, mwebwe mugira imicopo. Mbe muraronka abakiriya byoroshe ko haba hariho abandi bakora izindi nyama z'ubundi bwoko? Akazi kose ntibiba byoroshe ariko igihe uba ukamenyereye uko biza kose uravyakira nta ngorane naco bitwaye. Hanyuma mu buzi bwose bugira ivyoroha n'ibitoroha. Mbe muri akazi kanyu ibintu bitaborohera n'ibihe? Urabona muri iki gihe ibintu byaraduze, amakara yaraduze, ibitunguru byaraduze, ibyo dukoresha byarazimvye. Nico gituma rero usanga ibintu bitoroshe kugira ibyo bintu bikore, ariko nyene ukihangana ukabigerageza kandi ukabikora kandi ukabishobora kubera akazi ka ubukoze iminsi myinshi uburyoherewe. None uno munsi iyi micopo inyama imwe tubona ni nyinshi, inyama imwe mu gidandaza ngaha? Inyama imwe biracari igiciro cyo hasi, aho biracari ku 10,000 gusa. Mugabo nko mu myaka 2 iheze ntizagura 10,000 mugereranije nko mu myaka 2 iheze n'uno munsi igiciro cyaduze gute? Igiciro cyaraduze cyane ku isoko, niyo mpamvu ubona no ngaha vyaduze, ariko urumva nico gituma atabakiriya baba bahari nkuko vyari kuba bizimbotse. Urumva ikintu kimaze kuva kuri 4,500 kaza kuri 10,000 umva n'amahera menshi cyane abayongereye. Mu myaka 2 iheze umucopo umwe wagurwa ngaha? Mu myaka 2 iheze vyari 5, ubu umuntu umwaka urumva ni 10,000. Hanyuma umuntu akeneye umucopo mu guheraheza, mbega umuntu arashobora kuronka atashikiye ngaha, arashobora kuba telefone ati nsange mwanteguriye? Nta kibazo, urashobora kuvuga uti je ntegurira 5, 10 ugasanga twayiteguye twagutekereye muri takeaway ushitse ugaca wakize twaguteguriye hamukavyakira ukabifungura nta kibazo. Hanyuma umuntu akeneye kugira iyo komande abigenza gute? Ashobora kuduhamagara ukatubwira uti nifuza intungwa 2, intungwa imwe, hama tukagutegurira nkubivanye nuko wewe wabishatse wewe umukiriya. Nimero yanje ni 71 4 8 64.
mwumvise bitari bike ku bijanye n'imicopo, nakanyama karyoshe kameze neza gakundwa na benshi. Nizera yuko kino kiyago cabaryoheye cyane. Nshimire cyane mwebwe mwese muriko muradukurikirana, mugabo nshimire cyane bivuye ku mutima Ciza Emmanuel yaduhaye ikiganiro akatuyagira byinshi ku bijanye n'inyama iryoshe bita umucopo. Murakoze naho gutaha.